Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Nanje mfise ijambo ry'Imana. Imana ashize ku mutima wanje numva ko twosangira kuri uno munsi. Yobu yari umuntu w'Imana, yagendanye n'Imana. Hanyuma Yobu agenda gutembera ku kiyaga. Hanyuma Yobu ahurirayo n'urufi. Ubwo rufi ruramumira. Yesu ashimwe. Haleluya. Na ntambara yantera ubwoba. Haleluya we. Na ntambara yantera ubwoba. Yarinze Daniyeli nanje izondinda. Yarinze Daniyeli nanje izondinda. Ayo mafaranga yose washugenda ugafata ukajya kubaka ibyo bintu ngo ngwiki wowe ejo urazi ko ari uzoburi hirya ejo urazi ko ari uzoburi atana kanyamugiye kunguriramwe ngo unjane ku mazi inkoko siko inkoko iriko n'umutwe cyangwa umpe n'ikirago ituntu nkutwo mereko neza kuko none ko ndavuga ati wakiriwe gute mu ntore ntindi byagenze gute kugira uhamagagwe ko mba mbona uri mu bantu bahagaze neza no munsi muri kino gisata cacu zinduye. This is Flash TV, we shine to progress. Muri kino kiganiro c'amateka turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri freshi. Hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo. Murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu, amakarite yose, amatisisate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza. Ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission, ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura. Nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 Ubantu mwese mufise imanza, wewe wifuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye, kano niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop, we shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Natwe turashima ndiho. Ni muri iryo zina nyene tuba turiko turakenguruka twongera dukoramwo bino bintu twenyegeza umunsi ku munsi. Of course ino ni entertainment for another day, for one opportunity to die, possibility they call me the son of God, Doctor of Love. Jiko umusore aba yabifashemwe mu buhinga bw'ivyuma uno musi yitwa Libatro Fridolin. Kino kiganiro ndagiture mu mwanditsi w'abahinga yitwa Tamira Umutsima. Manumva none arisubiramwo fore, ubona yuko yamaze kutwereka yuko adukurikiranye muri kino kiganiro c'amateka. Ino ni Fresh TV for sure, ibakorera ibintu nk'ibi cyane mu gisata ca cinema. Tubikora umunsi ku munsi, abagiye kudufasha kubikora ari nabo tugiye kubikorana. Umwe yitwa Yvette niryo ryonyene nzi nta nirirenga ko, benzi we yitwa Diane, ariko bo barafise uburyo baza kutwibwiramwo mu buryo bwagutse. Sinza kuvuga ngo ladies first, bose barabisangiye baranabihuje. Numvuze mwabimenye. None uvuga ngo ladies first kubera haje umugore n'umugabo. Turi mwisi bavuga ngo dufavorize cyane abakenyezi kubera ko baba ari n'abanyantege nk'icanye nenga hari gihe cabayeho barakumiriwe tukabashira imbere. Ubu rero kuri mwebwe turaza guhera aho dushatse hose, ariko kame ari bubafu bwanje mwahabonye. urakoze Diko. Ku mazina nitwa Kanyana Yvette. Kanyana. Yego. Wow. Haya Kanyana ni kwawe byanyavyo. Yego. Nasayibinzi nimero yawe mbona riri time nabati. Aka Kanyana nako yigise nyene kugira aje mu tuzina twurunganwe rushasha. Ariko natangaye ndanakubonye. Kiri umujene cyane. Oya ndakuye. Iyo nabona izo mpeta. Ujya twiru.
Izi abasore benshi mu kabati bikundira abantu bameze nka ba Yvette mu buryo batwenzamwe mu buryo bariko barakoramwo ibintu. N'umwanditsi yitwa Tamira Umutsima yarambwiye atana ariko Yvette abikora neza kabisa. Niyo mpamvu natangiye ndamutasha. Nuko nzi yagukurikiranye cyane kandi akunda ibikorwa byawe. Murakoze cyane. Uvuze ngo urubatse? Yego ndubatse. Rutagatifu? Yego rutagatifu. Canke Rweranda? Rutagatifu Rweranda. Ubatse Rutagatifu Rweranda? Yego. Yego. Umungana birarafatana gayi. Rutagatifu Rweranda. Ncheni bazakuja ko bisi ivyo bintu. Ugerageje kwiyumvira ugahuza imvugo n'izindi. Ivyo bintu bibiri ubona byanywanye. Kugeza n'urugero byo bitunganira imwe. Reka ndika kuntu wese. Yesanzwe nikundira no gutwenga. Ngena twenga. Newe. Ugo mutwenza abandi. Nje hakondira. Hakondira no twenga. Ikibi cyawe rero twenga atano ukukirigisa. Kera niho wabona utwana twenga badukirigisa. Nawe nibisaba gushitura. Oya. Oya kweli. Ndubatse urukristo. Yego. Okay. Umurasenza kukubaza ngo abagabo umbo. Hari ibintu uramaze kuja gusenga ukumva ngo bikunda kuvuga abagabo b'abakozi b'Imana cyangwa pasteur. Ngo ndubatse ngo mfise umugore ngo uyu ngumwe ngo nabana ukamenga none yategeza kugira abagore banga. Womenga none ndeze kuruve ngo ndubatse ngo mfise umugabo umwe ngo nabana babi. Kandi mu mategeko yo mu gihugu cy'iwacu Burundi wabwirizwa twemere umwe kumwe birakenewe kuri ije kuvuga ngo oya numwe frame byo birazwi nego hano wa kabiri wigeze umwe oya hano wundi nkeneye mwitondero wawe no nego wo kubaza nk'ibisokuru by'ibanye kugera kundwi ntiwogerageza kujya umuntu avuga ati ndaruzaniye wo kwa ndaruseheye mwene banshijyayo ukabandanya wapi kabisa ariko ndazi papa gahungugoroki ise wiwe yitwa Ndorici oya vuga neza ati uvuga ngo gahungu wo kwa yes papa wanje yitwa Gahungugoroje vuga ikirundi gusa ajya ikirundi Gahungu papa wanje yitwa Gahungu oya tutangura uko ati ni Yvette wo kwa naka wo kwa numva aho hagararira ni kuvuga inkomo iyo twazananye hari iyo twaje tuva ariko ngira tuva kure kwa Adamu ndivyibaza reka ndayo ko shika oya hariya ntugereyo nimba ubona hagerageza uhatwite Yvette wo kwa Gorodiano Yvette wo kwa Gahungu oya uriya Gorodiano no cuvuga ngo wo kwa uriya wundi nawe uhejeje wo kwa Yvette wo kwa Gahungu Gahungu wo kwa Ndoricima Ndoricima wo kwa Ibrahimu Ibrahimu wo kwa Jambo ugeze kuri sogokuruzi naho ngera kuko nkiyo papa yasomye kwera arasoma utuyoga duke ajire yagasomye muhire yashasi katubwira ati jewe mwana wa Jambo ni papa yavuga uko waduhenze Jambo rero ni sokuru oya ntuze sokuru wa sokuru Ndoricima amasokuru Jambo yagumye nawe amuyatandako kwera iryo Jambo bana hariho Jambo yigize umuntu hariya rero natwe twari dufise osokuru hejuru yitwa Jambo papa yacu yarifata nka nkama yaha na jo ndi wo mu gisokuru cyo kwa Jambo umbura akazi wewe urakaze ariko mana sekuru za sokuru nawe yitwa gute ibe je nagenda guha aka gift karakura iyo ugeza kuri batanu bonyene sana ukunda gaki naca ndakugurira kano nimba mutama tutobi aka gift gasanzwe agatobe ukunda kabisi bamba gatobe katambiye yani konkuru fanasa shenunyi oya ikikunda
reka twiyakirire mugenza wewe nawe nyarageza ku 10 ya ni impore Ego. ewe kae uyu muntu yo muri kumwe Sa. Ode Yvette nsanze atwengeje Ego. atwengeje mu buryo bw'uko gutwenga kwiwe nako nyene gutwenze Ego. intwengo yiwe iratwenze Cyane. yo muri kumwe gumutwenga Ivete. Uyu. Eh. Akareka ntivyoroshe. Ubu kimarungu cyane. yo yaheruka kubigukorera ibintu nk'ibi byaha Turamana. Buze ko n'ubatari se yari heza bikoze Ego. abigerageje kugutwenza Mu nzira yagumye ntwenze. oya nakega kuri yaguteye wumva karatwengeye tuvungurireko Akantu yaneye. Akakuri yaneye. Urutse muri bisi. Aja avuga. Igisagara caragutse kweli bahaturi bihe oya ngo ngo bahavuze sinahamenya ngo kumbera Ivete gabaje None ikintu gitwengeje n'ibi bintu mengane byari bitwengeje muga ubujya bivugamo uba wumva bisize umunyu n'amavuta ukumva biratwengeje none nawe waruzi mwa kino kibanza citeka kwe ndahazi ahantu kuri nkora ndahazi anje kuri mariage tuzananiye n'umutware wanje umusheri wanje none uno munsi urifatiye mugenzi wawe ngo kumbe ngo caragutse ngo ntaho nari oya ikiri cyaki urumva nkihumva izina ngo ni muri nani rero sinari nahibagiye sinari ndahazi ko hitwa nabona dufata bisi tukashika okay ukabona muratashe musubiye muhira yego sinari nzi ngo iby'ukuri hitwa uko bari kuno munsi aho hagiye mo narojishije mu mutwe ugize aho narojishije mwebwe murakunda gutwenga oya nandi ibyo dukunda sinzi n'impamvu uri kurabidukorera mwitwa gute namenya ka Diane konyine Ego murakoze cyane okay Yitwaye n'amahoro Diane n'amahoro Ego nawe uvi butanyerera kuko amakuru namaze kuronka nuko Yvette azanana mu nzira y'ibutanyerera Ivendere kwa cange impwemu yanje ni fake oya ni original ni OG. OG kandi dinoro yibonye ufise imyaka ingahe Wakatatewe izwi muzuku shaje oya kubesha ni bibi unda kubwiye ngo navukiye kuri Cardinal canke ngo muri Kotebu cyabari kinyoma cyambaye ubu oya ego nuku gusa hari ugeze napfukira aho upfutse rega nta n'abahapfukiye aho upfutse umuntu yapfugiye kuri Cardinal no muri Kotebu nivyo kundi tumwatsi jambo disi inamahoro Kwariko turavuga ati ibisokuru kano kantu Roger simfa kukazana maze imisi mfise akantu hano kavuga ngo ganira naso umenye ico sokuru yasizagize arazi yasizagize ganira naso umenye ico sokuru ntari kure cyane y'ukuri yasize avuze ariko nyene icyo kintu yavuze niragi aba yarasize wogerageza kugeza ku gisokuru cakanga abakobwa si cyane mumbabare nabaremereje bino bintu n'ivy'abagabo gose muga namwe mubinywereye ko ntacyo biba bitwaye inamahoro kwani twagiye inamahoro kwa Gaspard Gaspard kwa Baltazar ariko muri ko murambesha ikirundi ntayo muzi bino bintu by'ibifaransa tubihe ano mazina bita ngo nayo igifaransa nubwo haba hari amataliyani yavuye mu gihinde tukoresha ngo inamahoro wokwa inamahoro kwa Gaspard Gaspard ni kirundi ka iryo zina ni rironi iryo ni ripreno uko navutse ni ripreno nacho vuga yuzi twagiye inamahoro kwa Gaspard Gaspard kwa Baltazar okay Yvette ni yarafise Baltazar kwa Zakaria Baltazar kwa murayanganije Yvette yarafise 3 ku 10 nawe waruhagariye kuraye turi muri mwenono oya muri mweno wundi ntabwo mwashikanye giki nani nusu cyatunani okay wow Bujumbura ndabona wayivukiye jewe impemu yanje imbeshaga kantu uhageze uri muto ego ari muto cyane
abavyeyi banje bitavye Imana kare Ayo. nce ndahashika hano i Bujumbura mfise imyaka 10 nubwo buryo nahabaye muri famiye Inka Ivete hageze kuri 20 na. Yego. Nedi kumenga urazi n'umwaka nacu. Arega hazwe kuwudoma. Mwe kuwaje. Nyana. So dia jewe nase kugenda turamukije abantu kubera ko ahantu nabaheruka nababonye mwari kumwe n'umundi na Ivete ababizi bakurikirana filime bahise banababona n'ubundi muri kumwe tuzoronka akaryo keza ko kuyaga sindabirukanye bashitsi beza nari ndabishimiye unkundire gato dusigarane Ivete murakoze cyane yego ariko aya ntamubagira akabazo kamwe nikihe kintu ukundira Ivete kimwe gusa muri byinshi Ivete umukundira vyinshi Ivete turi kumwe naho nabangiye kumuraba mfise amastress mva yaheze kuko arantwenza wow kandi Ivete n'umuntu afise impanuro zikomeye agera hanura ahanura umuntu amutwenza je ndibaza birashaka kagushavura akavuga ati umviriza rero ndakubwira kandi yarabigerageje yarafashe ubusereye naringize ubwoba Ivete nakunda gushavura nukuri ahubwo sinzi nakunda gushavura kandi n'umuntu ugiye ufise ikibazo uvayo watwenza ahwereye abafana je undi baraje kumuraba atashe mbavu zasa nanje numva hazigejeje ntabwo ari aha kandi aracabandanya ariko rero sinonabona muri kumwe nk'abantu nabonye mwanahuriye ahantu mukabikora bikaryoha n'ubundi ngo njano mudukubite ku kantu zino mbavu no munsi nta kuzibabarira cange buno butumwa muri ko muratanga no munsi abantu babumenye mudukorera kantu sinzi nimba bamuza kudukora akantu mwahuriyemwe mu ngaruka sinimba mufise akandi kantu kiwanyu musanzwe mufise ko nabonye muzinanye mumenyeranye mufise akarenga kamwe ngaho muduhonje urakoze gira muririmba ariko Kadiya wene kuri umugenzi cyane kandi ndagukunda cyane n'ukuri tuyaga byinshi ariko jinagira ndakwibarize kano kanya Diya nk'ubu dufate ubwiye ubona nk'ibimiliyoni 100 ngo pa no mu bako kwa Diane ubu bikoze iki imiliyoni 100 cyane ubako ugoruye taje Ive rugeretse rimwe kabiri gatatu ugera hariya mwanzi wa munzi yo hejuru none urashaka zoro kono kubaka ikitaje Diya ariko vyukuri uri umugenzi nkuko ariwe nizeye mfise ku mutima uri kuravuga ngo wocuja kubaka ngo ibintu ngo vy'ama etage ngo ibintu vy'building nivyo wocuja kubaka Kadiya none gayive ndakubaza icambere mbe no kubanza umuntu agakemura ikibazo akiteza imbere waje kuryoherwa ukagira ibiki ubanza kubaka uruzugwizo gatangaza abanyagihugu sha Diya wisanze atamu mutwe ufise ego koko kandi wico mbonyeco uri umugenzi w'akagenzana ayo mafaranga yose woshugenda ugafata ukajya kubaka ibyo bintu ngo ngwikingwe biki wowe ejo urazi ko ari uzoburi hirya ejo urazi ko ari uzoburi atana kanyamugiye kunguriramwe ngo unjane ku mazi inkoko siko inkoko iriko n'umutwe cyangwa umpe n'ikirago ituntu nkutwo mereko neza tutohegwe nk'uko uri umugenzi warose miliyoni 100 ngo uja kubaka wubaka imishinga n'ibiki Ive ubwire bwo bugarukiraho ntuzi citwa kwagura kwiteza imbere cyariro ukenya bwo bugarukiraho kugira inkoko ko bagahugira Ive ibyo uriye nta kamuramara nkuko kubakura etaje runga n'amahanga so yagushirinde imbere shirinda imbere ibikoko Kadiya nk'ivyo bintu uvuze ngo ukiro vyubake ngo bigirene ugacupfejo wumva wabwiye uriye iki nima ko urondereye abantu batarushe bakasigara barajya ari nk'abana bakabo iki bantu inyuma yawe basigara barajya we wagiye Kadiya garura ubwenge ku gihe Ivete utegerezwa kwiteza imbere ukagira aho ubaye utiraje gusegereza indani nagira ivyo kubaka n'ivy'abagabo oya abagore twarajijutse utegereza kubaka inzu yacu nivyo umugore afise ijambo deje sa
umushinga nakavuga ati inzu n'umudamu yubatse urazi icyubahiro gihari yego ndakwemeye yewe indakoko nibahomora nyene imitambi iyo ya mbere shout out to them mu bampera amashyi gutagizene gutaguze ikirago mbone ne numvise ngo ikirago yavuze ikirago ko mu kazi kandi ababizi baza kibaza ngo twabiteguye ngo twari twabivuganye ndaguye mu mazi musanzwe mugafise kanditse oya kore tuvyimviriye hano oya wow iyo umva ari sikwi biceje watwanditse izikiributi sikiributi cyo kureza yeah merci urakoze cyane yeah man it's another blessing another day to another reaction ino ni Fresh TV Jenny Kwandikuri Leonce the son of God Dr. Frov aka Diko Yego nantwenza mbabarira kino kiganiro nze kugishobora singume ntwenga Ico niyumvire ko twenze nawe nico twenze ayo mazina ya nimba ari menshi Zina na yajeje wacenye ntayamara kuko arayandi nasize inyuma kandi nawe kugira ngo ivuga amazina wo bishobora kwivuga amazina menshi nyene oya wapi bizo bujya hakana ngo nagahero gakeko so kabisa numwe mu barundi kazi bariko barabikora umurundi kazi Yvette irindi yitwa gute Kanyana kabisa Yvette nizera yuko ino ni surprise idasanzwe abantu bashobora kuba bagize bagiye bakunsa bari benshi cyane bavuga tutsumutsane ari umuntu yanyandikiye yitwa gute arambwira ati ibiganiro byawe mu gihe utarazana Yvette sinzongera kubiraba Ndasa kurondera izina giwe ari mu bantu bakubajije nina hashikira nizera yuko no musahari yadugije ibiganza aravuga ngo haleluya Imana ishimwe cyane Yvette turakwakiriye kuri Fresh TV murakoze cyane n'ukuri yego ndanezerewe neza uramesuye nk'umurundi kazi pepe Wisiga iki? Murakoze Movit. Iyo ni Movit. Mwe y'ababebe. Yego. Ikakugwa ko nkuko neza kabisa. Sinzi mbara ko barabibona numwe mu bantu kabisa nakunze simba bimvuga byinshi bijya ngo kirazira gutaka umugore w'abandi ariko nimba byiza bihari tube tubivuga. Ufise beauté naturelle ukuntu ibi byateye ngo amavuta yayandi ngo zamukorogo n'ibindi ivyo ntibabikubaza. Oya. Mukorogo rayizi? Ndayumva. Uyumva ku matwi? Ego ndumva ku matwi. Biramaze gushika ukiyumvira ko nawe wokorogo ukiramba. Abatanzania bavuga ngo kugiramba lamba. Wica ukitotobe kukisiga. Oya nukuri. Okay. Wow. Ko batakuzi inkumi cyangwa urubatse? Ndubatse. Kwisubereka amaboko. Uziko abantu bambara impeto no musa ariko ata. Nivyo. Cya kindi kintu kirenze. Yo. Ya ndubatse. Yo. Naragize mariage. Ive kuri serious cyane no muzi. So abantu badukurikiye batanamenye neza na neza umuntu turi kumwe. Hamwe mu hantu nanje hatangiye kunkoma cyane ndavuga ati no muntu ndaza kumuzana naka video aka small video kanshikiriye uriko uravuga ngo yona twagiye oya banzu ndukubita kajya kwa shobora kukavuga uko tariko ukadonje muri ino nyambaro nyene wambaye mu mabara ya Sevarant ukuntu hejuru washize y'igitambara mu mushatsi myinshi wayibonye cyo yambaye n'uturinete hasi muri kumara yibona muri hotel nziza cyane ubona yuko ari umama yubashe for real kuri kamera nziza ya Fresh TV udukubite kajya kana. Okay, merci. Yes ashimwe. Amen. Yes ashimwe kandi. Nanje ofisi ijambo ry'Imana. Imana ashize ku mutima wanje numva ko twosangira kuri uno munsi. Yobu yari umuntu w'Imana yagendanye n'Imana. Hanyuma Yobu agenda gutembera ku kiyaga. Hanyuma Yobu ahurirayo n'urufi. Ubwo rufi ruramumira. Yesu ashimwe.
haleluya bavuga ubutumwa nawe ajakurikire bazi ibintu ginwengeje narinzi ngo ni montage bagize hajya hanavuga menga ijwi amatagira mu mire wow ubigarukanye kujya nyene bavuga ko gace kanyuma ngo hanyuma ngo urufirira aka kantu wakiyumviriye gute yo man ni kuri wari uri he kuva kera hose ingabire yawe kamara imyaka nk'iyi yose inyegeje mu kabati gira igihe nicari bwagere gira imana ntiyari bwabikunde ko ingeguruka ngo shike egome ariko rero tukiri ngaha gadiko burya iryo jambo ry'Imana mu vy'ukuri abantu bameze nka ba Yvette mu vy'ijambo ry'Imana nk'uko barakwiye kubanza gushira ibitabo hasi bagasoma bakamanika yabo maboko bakicara bagasoma ahubwo nyene imbere kugeraho hantu inspiration ikiya cyumviro cyo kubitwara kujya babitwaye bigaca binakundwa nka kujya muga abantu bakabona message washatse gutanga byakujemwe gute kuko bisa no guhinyika ugacana uvuga ndabivuga gute ugaca ukubiri n'ukuri kandi wowe ukurukuza ariko bikanaboneka kandi nk'umuntu afise ubumenyi buke mu bintu bigaragara ko ari umukozi w'Imana ariko arahenda ishengero yego byakujemwe gute bo hajya ijya ni script y'ujya mu chef wanje Sabasi yego niyo yavuze ati script yawe Yvette ivuguku hanyuma nanje ce ndayikora uko yayivuze ntabwo ari jewe nayitanguye narinzi ngo abari harimo n'ama creativity yiwawe ukavuga ati hano kandi ndakiyumvirenza kugakora uko abantu baratangira kugusaba yuko uzurakora utu video mwene tujya uhereza abantu nko ku ma TikTok cyane handi biryohereko bo bahora babimbarira ariko ndabona biracari uko biracacumbagira niko sokora avuga ego bedise urakunda no gutwenga nibaza ngo ukunda gutwenza abandi ntabwo we nukunda gutwenga sinova ngo nagutwengeje koje ntaco ndavuga gitwengeje ahubwo mbona ufise uburyo bwawe gusukereye ikirere cyo gutwenga kabisa nivyo sinzi nyene nanje nisanze meze uko wow mutama wanje yamakubwiye ati burya Imana yarangabiye kabisa kubona mfise umuntu nkawe amashimwe akayaduza igitondo na nijoro ati naratomboye isimari munzu arankunda cyane wow nanje ndamukunda byagose ngo arankunda cyane nanje ndamukunda byagose wow so ivi wamenyekanye cyane mu ngaruka series niho benshi bakumenye ni kuva muri GN Films kwa Mutama Sabasi inkuru nziza ubwa mbere wibona imbere ya kamera wiyumvise gute haha narakize ubwoba kamera yaraguteye ubwoba yaranteye ubwoba kubera nyene urumva sinari bwigere urumva uriko uravuga imbere yawe uziko hari ikintu kiriko kiragufata birateye ubwoba wa muntu kuma wumva umenga mbebasha bimeze gute ubwo urambona ukamenga uyihanga amaso ngo Imana ishimwe ko ya fresh cyaguteye ubwo uno munsi nabonye warifashe nk'atani yihari kandi ni bo mugabo bo abaswaye no bavanga umesha kamirika ubu warabaye warakomantaye ntugitinya irino jisho rya kamera nibukaye ko ubu niko ndamenyera ego hoba mu mateka no muri kahise kawe kuva mu buto woba wari warigeze gukora igisa na film ku giti ciwanje kuvuga ngo ndigikorwa nakoze cyangwa handi hana hariho hose ego nshaka kumenya ngo bwari ubwa mbere ubonese nkuko abantu bakuboneye ibyo novuga ngo ubwa mbere kwa Sabasi oya urumva jewe nkiri muto burya nagiye gukizwa je narakijijwe nagiye gukizwa niga mu mwaka w'8 hanyuma caninjira mu bintu vya groupe biblique rero ku mwaka wa nyuma turiko turarangiza ku ishuri hariho agafete tugira ko gusezerana abanyeshuri tuje muri vacances barashira ngo rero mutuntu twudukino ndatubona tujya tuntu ku mashuri hagere sinatangwa
nawe imbere ego ugacuba mu bategura tuya dukino ukadukina mbona menga no kuva nko muri primaire uri mu bana baririmbira amanota bakayaronka menshi hageze kuririmbira amanota ajya yose yatwara yose oya ego turimbira nk'akarimbo yuko wararimbye nko mu wa 4 mu wa 5 guco nko mu wa mbere canke mu wa 5 twaririmbye ngo mukama imyaka ni myinshi reka niyumvire canke za Sunday school ushobora kuba arize za wavuze ko wakijijwe Sunday school kwera ayo mahirwe sinayarose sinaciyeyo mugabo mu wa mbere twarize tuti Petera kiri muto ku mugozi aho twari turasimba umugozi ka ego yabonye abandi bana bagiye mu mashure arabaherekeza nzira azababaye cyane acabwira abavyeyi ngo nibamwandikishe ni karekare karagenda mvuga kagera kuyaheza amashuri ako karirimba ive nigarukire ikiganiro kitamara amasane muri filime ingaruka uriko uraboneka nk'umuntu ari nta mubano umuntu abanira nabi abantu nikuri kuraboneka kabisa hasi hejuru igitondo na nijoro umuntu yaguhaye ijya role yamenye gute kuyishoboye ukuraho harabaye casting yego harabaye casting kugira bikunde ninjire muri bya filime ini Bujumbura yarahamagaye nanje ndabona uko kuntu yahamagaye nditaba ndiyandikishayo turagenda muri casting baradu koresha ntuze ni nko kubapima babashira kubipima barabona ati no muntu bino azobishobora yego barahita babona ubwo nyene yuko ibintu by'amahane wo bishobora yego nakinye nyene ibintu by'amahane yego acha nakindi ibintu by'amahane bampaye Alivera abariwe dukinana Alivera dufata ako gasenati Alivera yantwaye umusheri w'umukobwa wanje urumva umukobwa wanje yagomba gire mariage none umugabo umusheri wiwe yahindukiye kwa Alivera Alivera yaranshinyagurira ati namutwaye koma nanje naratumiye ibitoke narabiretse bigakomera byo kuzogana waraganye warasuye impeke igirishe urumva rero ndamwerurira mwabiriye bihenyene no mu ntango uboneka novuga ngo meze nk'umuntu nubundi abaniye nabi umusore yitwa ni Finri yitwa gute yego Finri voilà ari we n'umugabo King Sabas wabishoboye gute urumva hajya ijya ni script yiwiwe yarambira ati wewe rero umudamu uyu umeruku ukoruku akansomera hanyuma nanje nkacangerageza kubiha ubuzima nyene nkaba uwo mugore yambwiye yego birabandanya bijya bintu byarabandanije sinzi ndiko ndavuga film ngira abantu banakwibuke neza kugeza igihe hari amahane ubujye uboneka namwe umubano mubi no kwasenge wawe yego no kwasenge njana y'amahane hose biraranda gacha bigerayo n'ubundi ujye bamaze kunyita ngo ni naho mpagaze ako kazira muri mesho ufise kagufasha naho mpagaze yego naho mpagaze ive kanyana iveje naho mpagaze ego kubera urumva muri rya filime amfete ntaho mfise mpagaze mpagarana n'uwari we wese bera hino nkavugana n'uyu ibyo tuvuganya ku mutima wanje atari ibyo ego rya filime kweri ndi ntaho mpagaze hari abantu rero baraba mwene bijya bintu uburyo uba wabishoboye bakavuga bati uno muntu no mu buzima busanzwe ni kameze ubwo si kumeza no mu buzima busanzwe gayo bashanosaba Imana nko mu gihe ariko no bameze impindure vraiment yego uko no bameze nabi cyane yego ivyo vyuvuze ati nibyo hari abantu babona muri filime kujye ko bashoboza ngo nikomeze hari umudamu twahuriye kuri eglise arandamutsa mugabo andamukanya gashavu
ngo ubugahive nyene ngo basinguraja no mwishengero basi hoho ugatumbera n'ishengero riri yashagwe menga yo guta kwibirake nshapfuriye ko nafashe nabi finire okay je namubwira ati yo bijya n'ubuzima bwa filme nundi ho mu buzima busanzwe nanje ndumukiriso yatangajwe no kubona waje gusenga ngweko bivuze yuko Yvette wanyaye muza musanzwe umwe wo muhira mu buzima bwo guja gusenga mu mashira hamwe n'ahandi hantu atandukanye cyane niwo babona muri film yego cyane bose ariko no muri byinshi umuntu agenda kina bigiye bivanze ujya sibijya gusuga umukino ntabuze n'ucindi nucishamwe ugakina nibihe bintu umaze gukina kuva winjiye muri film ukabona ati muganga hana kinya Yvette wanyawe kweri tubujya Yvette nukameze mbere netse akantu ho warakinye basi kegeranye cyane n'ingeso zawe canke na kamere mereka naka yadi wapi nukuri ntako urazi gitu yumbire neza ingaruka ni ingaruka koko urumva iyo novuga ati terme uranyumvira iyo terme ngo ingaruka ni ingaruka ko jewe rero kubera ko mfise isene mbi ingaruka zose uri kurazumva ntizinyoroheye nini ziba zikubangamiye nta nubwo zikuko ego frema ego nukuri uraza kubandanya gume urujya muntu afise ijya personality I mean uraza kuguma ubonekana kujya basanzwe bakuza cyangwa amatwa gusumira kuba ariko barayobora film muri kurakinamwo bazokugira undi muntu atarujya tureko turabona sindabimenya kubera nk'iyo story ni yujya muntu ya King Sabasi ega nawe nyina ko karamufashe ko ka King byo karamucaki rero story ni yiwe ngubusimenya ngo imbere bimeze gute oya tumenya byo ku munsi yego nahivyejo ni wabizi bikanamenya bejo ariko umva ntibikubangamiye kugumukina kujya uri kurakina nubwo byensire benshi bagukunda banabigukundira oya nibimbangamiye gusa mu ntango nari mfise ubwoba mvuga ati mbega yeme iyi film izisene ngomba gukina nibazibona abantu bazonyanka bazontera amabuye bavuga ati mbega Yvette ni gikoko so umuntu ariko ndashima Imana siko bimeze ntibantera amabuye benshi baratahura yuko ari inyigisho turiko turatanga atari bwo buzima bwanje kuko sinibana mba mu kibano kandi fise aho nakuriye ku mashuri nagiye ndakura benshi bari babanzi hariho abanzi bazi neza umubano wanje burya umuntu wo burya amenywa n'abandi iwe imenya bike uvuze akantu ko kwiga nje niyumvira nti ahantu waciye je ndibaza abantu benshi mwiganye baragukumbura kandi mbona waraderanja cyane mwishuri mba mbesho impinyutse mbona warigeze no gutera ingwa mwigisha umunsi umwe atakubona uyimugereje ibindi wavyemeye ariko turakanse urazi jewe nyene ratinya inkoni kandi uko sindazitimbuka n'ubundi azitinya cane rero nukuvuga kwa mwarimu ndabizi ko ni giti twize kera rega twize tukikubitwa ngene ata byinshi wacerewe izo kunyo utazanye imikobozi utaze ibihunda ibihundi cyane kazi mutakuri hano hari icayi ngo bagutume kubagara umuringoti w'icayi cyose badutume ibihunda burya rero naratinya inkoni cyane kuko ndibuka hariho umwarimu mu wa gatandatu nari yumva nyene sinzi kuntu novuga nari kaguru karayebya mwarimu ameze nk'uhagaritse gato nabamvuye ku ntebe ndiko ngiye kuganira kuri ya ntebe hanyuma biraboneka ko akunda ikiyago kabisa cyane mwarimu agacavuga ati urumva nawe ndiko ndaderana agaca nsanga rero iyo nayimukiye kunkubita nanje ngaca mu maranje nkazunguruka maranje mpigi iyo sokera kwa kuntu umucangwa cyangwa n'umwigisha yaza hano gacaye ugatamba mpunga kubera burake azanye mvuga ati aranyica ca niruka emwe no muhira wirutse soko cyane nta
agaca atuma abavyeyi ati aca anuma ko ngo nzanye abavyeyi nkemera nkazana abavyeyi mugabo nabo nyene bakampambarira Oyaye. mugabo uwo musi sinkubitwe yo rero no kuvuga nyene ahantu nagenda ca kw'ishuri byukuri abanyeshuri twiganye baranzi voilà kubera kuderanze nese ndakabona muri segonde ho hariho n'umudamu yatwigisha vyarabandanije kugera no muri seconde byagumye bikura nawe muri kaminuza mbona uzobigirirayo canke muri master narahejije muri kaminuza wow Eh. waje kaminuza Eh. wow rero Zisazi muri sana. segonde uwo mudamu nasivye okay yaca abwira abanyeshuri ngo wa mukobwa ngo akunda kubaza ngo mumubwire ngo ntaza mbaze ngo je sinzasubira inyuma Oya. ndumva ntatonze mu ishuri yo akagenda avuze ngo wa abari bakuzi Eteranye. wa muntu asiga aciye trace ahaciye hose Eh, wow ego ndabikunze sana bigarukire mu ngaruka kuko turavuga uburyo hari ibintu umuntu agenda akora bakaba bamwikirira uvuga uti imana ishimwe baratangiye gutahura akazi ndimo ariko imbere yuko ivyo tunabivako shaka kumenya n'ubundi hari ahantu uboneka usa n'umuntu muri bwa bukozi novuga mbere bw'ikibi kwa kubuza amahoro abantu kugeza no ku mupfumu mu buzima busanzwe uba warigeze uja ku mupfumu nta n'umunsi wari nta n'umunsi w'igitangaza oya Easy. Nagufasha nk'imvuga kuri ndava nkwitumwe oya ni ukuri kw'Imana hanyuma ukabikora kujya bigakunda gute ni script ni script umukobwa uri umukinyi eh nta musi numwe basi nka sokuru wawe canke muhira sinzi waba baragufasha ukuboko bakakutwara bakakujana ku mufumu basi ukabona uko bikorwa ya mama n'umurerejiyo numu n'umurerejiyo umurerejiyo nukuvuga abantu bo mu shengero b'indani ni nyego ya Bikira Mariya okay rero urumva umaze kubura inyego ya Bikira Mariya hariho ibintu ubu utajamo by'ukuri no muhira je nta bapfumu nigeze mbona baza muhira canke mawe numve ngo yagiye ku bapfumu ivyo bintu ntavyo nabonye yego okay ubu bibona gute rero dufate yuko ujya munsi mukora ijya sene atari filme vyari vyanyavyo ubuzima bwo kuja ku mupfumu gupfumura wabonye ari ubuzima bumeze gute woyagira abantu by'ukuri ubuzima bwo kuja ku mupfumu buraruhije yego buranasopana ni buteka mutwe ego ngobwira ngo shira ngaha ngo abavyeyi ntibashimye ngo ngereza ngo ndabona haruguru y'urugo ngo n'ibindi bateze yego kandi barateranya n'abantu okay ndabona ngo naka gusopana guteranya gusopana no guteranya ego by'ukuri ngo ndabona ngo ujya muramuka zawe ngo niwe kumereye nabi nayo ari malaria irikira kujugumisha arakubwira ko muramuka zawe hari inkondo y'urutore yatereye mu ntuzeya uyitambutsa akaguruka bakarahinya yego nukuri abapfumu by'ukuri nta kintu bashoboye je nta nagaciro nta n'umusore umwe nigera ndabaha agaciro oya vrem nta kintu je niyo nciye mu isoko nkasanga baryo abantu bafise udushato tw'ingwe dushereka baratwanda hano nabonye byashize diko uturizo tw'impene ukabona ingwe y'amabara isoko yaremye ukabona ibiti utigeze ubona bihumura kurashe bano batama bikunze ko bafise abantu siko abantu babatama no koga heruka nka dushe kunwe yego dukuri urabonye nawe narabibonye bari abantu kandi burya mugabo abavumu umenga n'abantu bagira isuku rike nivyo bakoresha biri isuku rike none uravye nk'urujo bakuzaniye kwirya ntuze naho bapfumurira agamishamba yo reka ufise n'akantu bagendera ko kavuga ati burya koga cane no kwica umuti kwama mu mazi ni ukwica uruhu n'ingwara zigushikira vyoroshe ayo ni wumva muzo utangare mu mwaka yoze rimwe naho nyene yunama mu mugezi ngo nsiri uno mupfumu oji ngo nyukura ariko gadiko nawe wavuye hariya hantu oya hariya jewe byo kunyukura naratembereye kenshi mugari hano nta naho nzi nivyo oya ndahazi ko narahatembereye ariko nyene je siyo mba naranavuye
nubwo wasanga ariyo nanavuye da ntawome Ntawome. akunyukurura kandi ivyo kunyukurana ikinyuko urashize ndakizi apanizi uru rusenga rwo mu gisagara n'igitegura cyo ugasanga umuntu yarakase umufuko ukiri mushasha abantu babaza agaca yunama mu mugezi aho inweri irimirije buca ari nkejo onsirije iriya gikombe wakinywereyeho nawe kahise no mu mureko mu mureko mwayaretse mu mureko kudakwitega umureko yawe dufise bisinga ntahe ego mwana nukuri yadukuye ko iragahora ku ngoma nukuri imana yitwa imana kwera usanga wari utinya no gukora ku giti c'amatara izi poto ngo yoca gufata nagira ko gica kure oya abwo imodoka nizo ntege kwayo ni hatari sana yo mwe n'umuntu nk'uwo nuko biba bimeze nta nubwo tuba twatakaye ndibuka ko twari tugeze bive mvuze ku kantu ko kuva kure mba mbona none kwita umunyamahirwe nkakwita umunyamugisha nkasubira nkabivuga mbaza ngo kubera iki nyuma y'umwanya mutoya ukinye mu filime ingaruka nyuma y'umwanya mutoya winjiye muri industry ugize gute wamaze guhamagarwa muri filime iriko iravugisha abantu iteye n'ubwo bayitwa Intore Ndinde impamvu mvuze ko nakiriye umugabo yitwa Eric Sigara bita ngo Mr Enkoni nuko we wayivuga ariko mu kirundi ca nyaco ni Intore Ndinde hamaze gusohoka agahighlight canke ico bita trailer muhirwa Ivete yabonetsemo abantu bakomende uruti mwahora muvuga ngo arakina ni hakiza rero nguyo Ivete mu Ntore Ndinde Ive sa byagenze gute kugira uhamagagwe muri BMT nukuri n'ubuntu nagiriwe ni kubera imana umugani wa babandi kubera imana ya ndirimbo ya mugenza kubera imana cine ko ya ndirimbo ya Ruvera kubera imana uyu Ivete mubona ni kubera imana navyonzi igo ikintu cyo kuririmba ni kubera imana niyo ngabire yakeneye koko oya Ive ati mu ngabire nyinshi mfisi ya nyinyageje rere iyo bivuze ko no muri korale y'aba mama mu rushengero utari yo sinasiba y'abanyeshure y'abanyeshure sinasiba nari ndimwo mbere nari ni batenoro je nagufashe tenoro ariko mugabo ntiwavuga je ngo noteri chorus oya ndashoboye kuririmbira hamwe bakayitangura nka cokeramwe kuvuga ngo nitwa mara nk'ibyo ndoshoboye mukayo ruta ntiwavyumvise naririmbye mu ngaruka yarije gute mu ngaruka gerageza ko ducishirize ko oya nikuri ndashoboye nta ntambara yantera ubwoba nta ntambara yantera ubwoba yarinze Daniyeli nanje izondinda yarinze Daniyeli nanje izondinda bagacavugisha ngo ila pala saka ya tampa ya boss oya urumvise igene navugije ngo ola sila ngo sayiye navugishije ngo sayiye ompari oya ngo metela porte engwego wa moto nukuri imana idufashe cyane inatugize kwimbabazi yego none ko ndavuga ati wakiriwe gute mu Ntore Ndinde byagenze gute kugira uhamagagwe ko mba mbona uri mu bantu bahagaze neza no munsi muri kino gisata cacu zinduye kuvuga nukuri kuba imana yaranyugururiye nkinjira mu Ntore Ndinde ndabishimira imana cyane ukuntu byagenze nyene urabona natanguye hajya kujya mu vyeyi Sabasi aravuga ati ingo mwana ukine ewe arangida hanyuma nza kumva arambariye ati ariko rero gayive hamwe woronka akanya kandi bikagukundira no muri mu Ntore Ndinde naho nyene bariko baraguhamagara tinabara none disi tinabara nabara mvugire wow bivuze ko nawe ufise inyota yo gukina muri filime nk'iri cyane aca ndagenda amwe rero arandondera mbona Amede hewe nabanje kujugumira data na Amede ndonde naramamagaye arambwira ndeko cenda hari ni ndiho ndi chanda soboka ndagenda chanda soboka aca nyine arankoresha
Yego kandi byagenze neza. Yego. Wow. Wavyakiriye gute kuko aho bukera irasohotse urimwo? Wiyumva gute gukina muri filime nkiriya na East Africa iri kirakomera amashi? Ukiri mushasha. Erega kano kantu kumve ive. Uracari mushasha. Canke ndakubeshe. Oya, ndi uri mushasha ariko izina ryawe ririko riraremera. Ukuri ni kubera Imana. Je novuga ati ni kubera Imana. Kandi Imana mu bantu. Ni kubera Imana kandi mu bantu. Kuko Imana ntituzoyibona yaje guhagarara. Ahubwo tuzoyibonera mu bantu. Nico gituma je nkunda abantu. Cyane. Ego frère. Je ndakunda n'abantu. Kuba ndi mu ntore ntindi ni kubera Imana hamwe n'abantu. Uko abantu nibo bankunze. Barashigikira baravuga Yvette kuhaje, Yvette kuhaje, Yvette. Kumbure ngira ngo nahariya mu ntore ntindi bacavuga ati n'uyu nazi. Wow. Ni kuri ndakunda Imana kandi ndakunda n'abantu. Yego mu ntore ntindi nagiye kubera Imana. Yego. Wow. Kizazi sana. Ive mu ndoto zawe nyinshi ufise harenza ahuru no musi mu bijanye na filime yebuka ye haha cyane ati niho ngitangura oya ego cyane ni kuri ndifuza kugera kure cyane mu bijanye no gukina kuko ico maze kubonamwo harimo inyigisho harimo abantu bake bagifata bati ibintu vya filme ibintu byo guta umwanya ni vyimbura kimazi nabantu bishira hejuru kugira bambone bakunda ivyo bakunda ko bababona ariko jewe abona abantu bake kandi bari muri ivyo mugabo bagifise ivyo vyiyumviye kuko jewe ndamaze kubona vy'ukuri umuntu ashinga intaha akavuga ati kubera ko kijya kintu kijya gikino kijya giki bijya bintu byaramfashije ndahinduka ndaheba ubugogi bw'iwanje ndahinduka ubu nanje nja ku murongo ndamaze kubona iyo ntahe nico gituma video yiwanje muri filme numva nifuza ko yogera kure nka message dutanga muri filme zigashikira ku isi hose tugahindura amahanga akaba rikabihanga ryiza riri ku rutonde yitwara neza ico nico iryo niyo vision mfise canke se na jewe ndifuza kuzogera nko kubikorwa nanje nkagira story fashijwemo n'Imana itanga inyigisho kubatandukanye kandi vy'ukuri ababiravye imitima yabo igahinduka bakareka inabi bagakora ineza iyo niyo vision mfise ego birashika ukiyumvira ko hari ukundi kuntu wozohinyanyura ukabikora nk'umwuga mbere ibindi byose uriko urakora ukabiheba ya filme ikagutunga ikanakubeshaho ikanakubesherezaho umuryango ego gusa mugabo nkuko nakubwiye ko nkiri mushasha ico ivyo vyimviro sindabivuga ngo ndabifise kubera sindamenya ko mayinjiza uko bimeze nkuko nobona ati ukuntu yoshobora gutunga umuryango uko urabona biragoye umuryango utungwa n'ibintu vyinshi rero sindabibona neza mugabo pare yivyo ndafise agacu kanyereka ko nivyo bishobora gukunda kuko bajya bashefu nivyo kuri mwiri kwaje urara neza yego kabisa myo acha akantu wovuga urakaronka ukarenza ko uratuburura n'umwana akagira yego n'umwana data wanje akagira agashikirwa muri benshi batwandikiye cyane sinza kubagara ko ni benshi gose nagushize muri community benshi baraguhaye amashugwe menshi gose baravuga ngo nuyakire bakwereka urukundo rwinshi baravuga ngo Yvette turamukunda cyane gose urakoze cyane ni kuri nanje ndabakunda cyane bavyumve aho bari hose ndabakunda cyane kuko baranteye intege ubu rero nsigaye numva nyene ahubwo umenga vyabaye ubuzima gukina
kubera abo baranyakuhajije Okay. urazi ukoze nk'ikintu canke ugakina nk'akantu ukumva baguhaye induru Yeah. ngo yewe mukama ngo reka kwiba ngo Biraca burya wewe ngo reka tumwanye biraca intege Biraca cyane intege, yeah. ariko baranyakuhaja Okay. urabona ko nawe wampamagaye Nanje urumva ndi mubo wakomye. ni kubera abo Okay. Imana ibahezagire barya abantu Okay. bose Wow. So amazina ni menshi nayo novuga ariko banyemerere nsome ino buno butumwa bwa mugenzawe yitwa Mimi Mireye. Yanditse ngo je nta kibazo nshaka kumubaza uretse kugutuma ngo uzomubwire uti Mimi Mireye aragukunda cyane gose kandi ti kuraje cyane imbere ni heza uzurasengera impano yawe Imana irusheho kuyagura. I love you Yvette mwiza aguha amabizu menshi ashirako n'umutima kandi ndagukumbuye cyane yambi. Mimi Mireye nanje ndamukunda cyane ni kuri cyane ndamukunda pe iyo twahuriye muri tournage turafata akanya haje ibikorwa biheza Okay. tukaganira tukifotoza Okay. tukagubwa neza urumva tugatwenga Kumva umwe n'umufana w'uwundi ndamukunda cyane mwandi majambo murafanana. yego ngira turafanana kuko jewe nanje ubwanje jewe nsanzwe ndamufana Okay, yeah. imbere y'igihe Yeah. ataranambona yuko nkina hariya Okay. jewe nari nsanzwe ndamufana Okay. Mimi Mireye Okay. yego Ukizaze sana. Ivora umugisha kubana nawe. Numva menga ntitwavana ariko kandi ndizera ko tuzosubira. Wakoze kuza. Arakajambo kamwumva ufise ku mutima wosigira benshi mu bari badukurikiye. Nyuma tuzinga gatebe tuguherekeza. yego murakoze Wumvise ko nijwi bazinga karago ujya guherekeza. mugari yaruguru hari udutebe tuzingwa Iwacu iratsinga. yego Niyo ku buhinga bwa gusa iyo nicaye ko ntibayitsinga. okay. Tuzinga karago. yego Okay. Je tuzinga karago. Duherekeza abashitsi. yego nagomba mbwira abantu ariko baradukurikirana Okay. na wewe Yeah. ni kuri Imana ibahezagire cyane Amen. mugire aho muba mubahwe Yeah. muronke ibitaha hanze ni mu nzu no hanze ni henga no dikufasha hanze. ni ibitaha hanze no mu nzu ni mu nzu no hanze Mbo ni Ni bahera nk'ibitanda. mu nzu. Umva bagire ibyuzura mu nzu binarenge ko no hanze bisabagire. nimbwa yo kubirarira Yanzo gukumbura. gusa mu ijambo rimwe vy'ukuri ndabakunda cyane Yo. Imana yo mwijuru ibampera umugisha kandi mukomeze kunshigikira ego Wow. We love you so much guys. Saluti soja ku muntu wese yaradukurikiye. Nibaza ko mwakunze kino kiganiro turi kumwe na Yvette Kanyana umwe mu bantu bane ko bariko babikora neza. Mumushigikire murumva yuko yaje yazikenyeye. Twubake industry tuve hamwe tugere n'ahandi. It's your boy Mr. Diko Mr. D Ambassador. We love you so much. Hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress.